Oya Kasporo kwanza Kasporo. Yes bana, uno munsi naje kugira ndaguhe a liste y'abaririmbyi batanu. Abo baririmbyi batanu nabo jewe nicaye ndaraba ibikorwa byabo ndabona yuko bano baririmbyi batanu n'abaririmbyi muri no mwaka w'ibihumbi 2026 bashobora gukora amateka, bashobora gukora hit song. Wibaza yuko muri abo baririmbyi hari amazina wewe uzi? Oya, nimba uzi ari ubwa mbere uhuye nanje, jewe banyita Ndimu, ni channel iguha entertainment, iguha amakuru canke ubusesanguzi bw'abaririmbyi bo hirya no hino. Ugire rero subscribe kugira wewe ube umuntu wa mbere every time every day ikiganiro tugishizeko ukironka ku mwanya. Umuririmbyi wa mbere n'umuririmbyi kazi, ndazi yuko uyu ari igitangaza, ndazi yuko uyu ari wewe ushobora kuvuga ati oya Ndimu urabesha. Reka ndakubwire rero igituma Izle aza mu kibanza ca gatanu muri liste y'abaririmbyi bashobora gukora neza muri no mwaka wa 2026. Izle n'umwigeme mushasha, ni mushasha bien sûr que oui, kuko afise gusa only 2 song, indirimbo zibiri gusa gushika ubu. Ni indirimbo zibiri ariko ugiye kuraba ni umwigeme afise kazoza, ni umwigeme ashobora kuzodutangaza cyane akatwibagiza ya mazina y'abaririmbyi kazi bamaze iminsi batakara muri game muri Buja Flava. Izle afise indirimbo zibiri, afise indirimbo yise Kure, afise ni song rero yitwa ati Ndarira. This song Ndarira. Urumva yuko ni indirimbo ifise urukundo, ni indirimbo ifise amajambo y'urukundo. Please encore ni indirimbo bien sûr que oui ifise deception ikomeye. Uravyumva yuko ari umuririmbyi ashobora kuzokorera ibitangazo muri no mwaka wa 2026. This is Buja Flava. Oya, twari tumenyereye ba Mon Flair, ba Mon nani sasa cette fois-ci uno mwigeme ashobora kubikora neza, kandi uravyumva yuko abikora neza. Indirimbo yiwe Ndarira gushika ubu imaze kurabwa n'abantu barenga 100,000. Msanii mpya jamani, lakini anafanya vizuri. Okay, ndo hivyo. Basi ugiye kuraba ibikorwa by'uno mwigeme, ni ibikorwa bikeya ariko biragaragara neza yuko afise kazoza. Ushobora kumwita Leila Izere Patience. Leila Izere Patience yatanguye muri 2025, indirimbo zibiri ni mupya ariko jewe namushize muri mu kibanza ca gatanu yuko ashobora gukora neza muri no mwaka wa 2026. Okay, tutatevye mu kibanza ca kane, number 4, umuririmbyi ashobora gukora neza, umuririmbyi ashobora kugira ibitangazo muri no mwaka wa 2026. Cette fois-ci ni umugabo, umupapa, umublo, umuboga. Mimi nikasema acha nimweke namba 4. Nani huyo? Anaitwa Izere. Hari navuze Izle, uyitwa Izere. Uno musaza n'umuririmbyi akiri mushasha muri game, n'umuririmbyi akiri mupya muri game, ariko n'umuririmbyi ugiye kuraba afise kazoza gakomeye, afise track zitandukanye, ndetse mu mwaka wa 2025 uno musaza Izre yakoze hit song, yakoze na album EP yiwe yasize ku mugaragaro, EP yise Hakuna Matata. EP Hakuna Matata yari igizwe n'indirimbo zitari nke, yari harimo song zagize hit, harimo song imwe, ino song ni song ikundwa cyane, akubwira amajambo amajoro. Hari song yakoze yitwa Nyashi. Bambwira bo byari ububeshi nasanze bikundira keshi. This song ni imwe mu song iri muri hit. Song yiwe ni song yakoze neza kandi iri muri EP yiwe Hakuna Matata. By the way, inyuma yaho no musaza yakoze hit song imeze fresh, another hit song yakoranye n'uno musaza D1. Hit song yakwabya Abisi ni indirimbo ya Izere yakoze neza, kandi ni indirimbo novuga yuko mu ma top 10, mu ma top 10
mu gihugu cy'u Burundi mu maradio atandukanye, this song yagira ronka ikibanza ciza. Uno musi ugiye kuraba indirimbo z'aba upcome z'abaririmbyi bariko baraza, uno musaza Izere arajamo muri ugo rutonde. Nico gituma jewe Mr Ndimu umusesanguzi nakubwiye ati reka tumushire mu kibanza ca kane. Number 4 yuko muri 2026 uno musaza Izere ashobora gukora byinshi, ashobora kugaragara mu rutonde rw'abaririmbyi bariko barakora fresh sana. Umushigikire sasa. Uyo ni number 4. Oya number 3 ni nani? Yes, umuririmbyi aza mu kibanza ca gatatu muri top 5 y'abaririmbyi bashobora gukora neza muri 2026. Yo what up? Cette fois-ci c'est Burunga. Ni umuririmbyi ava mu ntara ya Burunga, intara nziza, intara yagutse, intara ifisemo abaririmbyi batandukanye, abaririmbyi bagenda bagaruka ninde. Nuno musaza Msamaria Danielo jewe namushize mu kibanza ca gatatu. Pourquoi kuko ugiye kuraba mu baririmbyi bo mu gihugu cy'u Burundi only, reka mvuge muri rusangi, n'abaririmbyi bakeya mu mwaka wa 2025 basohoye album. Uno musaza yashize ku mugaragaro album yitwa Memorize. Album yiwe ugiye kuraba ntifise vibe cyane mu ma playlist menshi, ariko no muririmbyi ubona yuko naho yaciye mu bibazo bitandukanye by'urukundo by'ubuzima patati, ariko gushira album uri kumumarira, kubona umugore wawe yagiye, urumva ko atari ikintu cyoroshe. Muri album yiwe Memorize harimo track zibiri zikunzwe, nakwambia ati Blazy Baba God. This song ni song inovuga yuko ifise place nini muri EP yiwe, ndetse ni place ya Blazy ifise iyo album yiwe Memorize iri mu buzima bwiwe yagiye aracamwe no musaza. Hari song My Reader yakoranye na Big Fizzo, bien sûr que oui, niyo ifise abarozi benshi. Msamaria après ya album Memorize hari indirimbo yagiye arashira ku mugaragaro, ndetse avant ya Memorize hari n'izindi ndirimbo yagiye arashira ku mugaragaro zagiye zirakora fresh. Uno musaza rero jewe nka Ndimu namushize mu kibanza ca gatatu yuko muri 2026 bidahindutse, bien sûr que oui, ashobora gukora ibitangazo, ashobora gukora indirimbo nyinshi, kandi yongeyemo gukora ama video. Uyo yes, umuririmbyi mu kibanza ca kangahe ca gatatu. Yes, mu kibanza ca kabiri muri top 5 y'abaririmbyi, yes, y'abaririmbyi je mvuga yuko bari fresh, bari okay, haza Mr Wiz Design. Ushobora kumbaza kubera iki Ndimu watoye Wiz Design. Wiz Design no muririmbyi wa kera, bien sûr que oui, yevolué, benshi bamuzi cyane ku ndirimbo yiwe Nyampinga, uri Nyampinga. This song ariko siniko navuga cyane Nyampinga. Uno musaza yakoze indirimbo zingahe mu mwaka wa 2025? Uno musaza yakoze indirimbo zitatu, zose harimo one song itwa My Vida. Mi amo, oh mi vida. My Vida. Oh, this My Vida ni indirimbo iri hit sana, kandi indirimbo ifise abarozi barenga 1 million. Muri December mu guheza umwaka wa 2025 Wiz Design yasohoye indirimbo ari kumwe n'abasaza babiri na Melanie Boy hamwe nande hamwe na Melanie Boy hamwe na Lino G. Indirimbo bakubye ati In the Side. Kichupa kizuri sana, ni indirimbo iri fresh, indirimbo ati bari barakumbariye nagira ngende kumuraba we acha. Okay, hama rero namba moja umuririmbyi afise inimero imwe ashobora kuzoza gukora ibitangazo, ashobora kuza gukora hit song, ashobora gukora ibintu bikomeye muri no mwaka wa 2026. Bien sûr que oui, ni muri hip hop unapo kunasema nini. Uno musaza aninde ni Bface on the floor. Bface on the floor
ugiye kuraba mu baririmbyi bakoze indirimbo nyinshi, bagiye barasohora indirimbo nyinshi kandi bagiye baragaragara mu collabo, uno Bface on the floor muri 2025 musaza yakoze neza, yarakoze indirimbo zitandukanye kandi indirimbo nyinshi. Ni umutipe je mvuga yuko afise power, afise inguvu nyinshi. Ugiye kuraba yakoze hit song nyinshi, ariko iyi ndirimbo oya yes, ifise abarozi plus de 1 million. Bface on the floor, uno musaza aherutse no gusohora indirimbo ya baririmbiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ahawe ubukuru w'igihugu bw'ubumwe bwa Afrika. Ino song yaje faster kama kawaida, kama dawa. Umukuru w'igihugu avuye ari alifika tupa, baca muri studio araronde abandi baririmvyi bakatoa. Nuvuye ko ari active sana, Bface ari active sana kandi ni umuririmbyi yakoranye n'abarimvyi benshi, umufana remix part 1 part 2, kazi zikawa nyingi sana. Yes, so wow, izo rero abo rero n'abarimvyi batanu wibaza, je nibaza yuko bashobora gukora ibitangazo muri 2026. Wewe rero uri kurandaba, wewe wamo nkurikirana, wewe shaka muri commentaire umbwire wibaza yuko nibagiye nde muri top 5, ninde wibaza yuko muri uno mwaka wa 2026 ashobora kuza gukora power kabisa. Ye what up? Okay, nimba ari ubwa mbere uguye kuri ino video, basi ndakubire ko je banyita Ndimu. This is channel yitwa Stuless Ndimu official. Nta kindi tuyaga atari entertainment, abaririmbyi, amakuru y'abaririmbyi, ubusesanguzi. Sasa ugire subscribe, ugire like, commenter. Ciao ciao, goodbye.